ivyo abantu benshi batari bibaza bavuze ati wow Lirine n'umuntu w'umugabo kubonana n'uwahoze ari umudamu wawe ibintu bisigura iki ego ya ntiyahoze ari umudamu wanje wibigano byose twakoranye hano nakubwiye je ko nagize nsinyura deja nikizira n'ubu ndabisubiyemo nikizira je nta divorce ntanga nta niyo nzotanga nzorinda mpfa natanze divorce kuko ujya naramukoye je ntiyankoye turi kumwe ujya nari imyaka yose nirukanze kuva nkiri umwana je mutwe nashizemo yuko abagore banka abagabo bakenye arandugikira audio ntiyansavye ngo zo kuja muri anniversaire yarantegetse aca afata decision ko atazongera kumpa umwana ngo azikundamutse ikintu cyabaye nuko ro umwana wewe yaciye nawe afata decision yo kuzaratoroka agafata imoto akansanga uko biri kose murongore nimwagwa kumeze fresh muzokubaka ku paradizo babwira muri bibiri niwagwa ko wita mubi nk'uwi wanje uzocabera mu philosophe nka Socrate amajority y'abagore bice 98 kwijana avuye mu rugo ikintu cyambere akora abanza kwiyumvira mbega umugabo no mukomesha gute hari umunsi nigeze nakubwira ati je kugira nkomesha yakoze ibintu ngo birahari yakotse cyo bituma nagomba kuremesha abantu bambwira ngo urumva ngo je ko marezo social ngo ivyaba nabo vyashavuje ngo yatuma yinumira ngo ivyavuzwe ngo ibiki nibiki we wumvise mwiki ikintu cyambere gitera stress umugabo utegwa stress n'umugore warongo n'abana wavya n'umukozi uhemba n'imbwa ugaburira usho gukunda gusubirana n'uwo mwabanye umwigeze kuvana uwo mwavanye umugabo w'ubwenge arabishobora n'umugore w'ubwenge arabishobora ariko biri abo yiti bipfu nivyo ukunda niyo mpamvu hari ikintu je namangwanya iyo bariko baragenda guhuza abantu babwira ngo hari ivyo waciyemwo ngo nawe hari ivyo waciyemwo umuntu azihenda je wakabimbarira nibisanzwe gukora anniversaire umuntu hari umukunzi wawe ni semble Imana irabize ko ari umugore w'iwanje ari umukunzi na sena irabize ko ari umukunzi w'iwanje bene yako nawe uraducanganya sometimes abacanganya gute je nta muntu yigeze anterera inkwano je ariko nemo shaka ngume nkwayi Imana ndafise gute uzomutwara ari free nawe naramubwiye ni wabona hageze yuko uja ku mugabo uzombwira ati ngomba nje ku mugabo hama dukora inama ansubize inkwano mugabo tuzora ba valeur mbe waruzi yuko burya abagore bamwe atarabana beza mu buhe buryo banditse ati umudamu ari nasikasa neza vroma cyane gose benshi baragiye muri commentaire bavuga ati wow nega ntase Lirine ngora wisubize umuntu mu rugo vrema nukuri benshi muri commentaire bagaragaje basaba yuko basi mwusubirana muraberanye mwese musa neza nawe asa neza cyane gose ati please muramusubirana niba arazi impamvu dusa neza none jiwe namuhamagaye heje gutera ngo byose waje gutekera bashaka kunkunda tukaganira mu cyumba turugara icyumba turi babiri Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wowe uriko dukikirana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu gufu y'abara ndavuga mu manzi nabi Saudite, abari muri Amerika mwege mwese ndabaha ikaze ndetse na Dubai. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kandi aho tugiriye amayoga umutumire adasanzwe. Muramuzi musaza w'umukunda, mwamukunze ahagiye atandukanye menshi yabahanuriye bijanye n'ingo, menshi abahanuriye bijanye nawo mukundana ngire mushobora kubaka inkundo zanyu. Uno munsi kandi niyo mutumire wacu kuri uno munsi turagoye kaze kandi mahoro cyane Fra umeze neza impore urasa neza gose muzehe yego Fra ubusaza rega ubona mbona kecira mu gupfa babyimbingidi oya Fra antukari umuntu akubona kuri kamera hanze ko Lirine ari fiti ku mubiri mashobora ko ameze neza umengo n'umugabo bayatabibazagira umugabo bayatabibazagira nawe bene uwo bukwe swata bari mu PD cyangwa bari mu Mario Bwana baragira ibibazo kubera Sizo nigeze kumva muri imbari muri Canada barabwira ngo ugize ngo sike Canada yageze gukumva umugabo barongoye nako bagize mu Mario aba nabo urumva bakora ibi bibujijwe na Bibiliya akenshi ngo bakunze gucika amafire navyo ibibazo bikomeye bara amafaranga nyuma y'imyaka ibiri ugasanga nagize kimwe n'ibindi birajyana uyu ariko kandi hariho abagabo benshi bagendana ibibazo mugabo no kumubiri kasuka babona ati ebana kabisa napigizwe kwe ico gihe bene abo n'abagabo babanebwe bikunda gushira abagabo babanebwe mu mutwe ndavuga bwa mbere bakaba nabanebwe mu maboko mu gukora kubera ko mu bisanzwe ubundi iyo ukora ugashobora kuronka icurya ukaronka utunwa rimwe ni gake usanga ugira ibibazo kubera ko bwa mbere ugira umwanya muke kubera kurondera hamikigira kabiri ntanza rugira
nta ninyo tugira burya ibintu bituma abantu bagira bamera nabi bakamererwa nabi nukubura ivyo bipfuza hari ivyo baba bipfuza baba bataronka ego Nyiranimana ariyo umwe mu bantu musanzwe mukunda cyane gose ati tubigenze gute ariko kandi imbere ko twinjira mu bigiye bitandukanye Nyiranine mu buyabaga bwiwe wari umujene ameze gute d'abord mu buyabaga bwanje no kuvuga ubuyabaga umengo buhera ku myaka 7 ku bahungu ku bakobwa ni 6 bo nkurikije ubushakashatsi kubera ko niho umuntu abatanguye kumenya ati mbega ndashaka iki mbega donc ni ivyipfuzo vyiwawe tingene wumva uzoshaka kubaho ubigira kuri iyo myaka no kuvuga abandi baca bavuga ngo imyaka 14 haje umuntu atanguye guhindura ijwi haje umuntu ku mubiri hatanguye kuza kutundi tuntu dushasha bitugu bikabyimba ku bahungu kuvuga bagasonga amabere niho bavuga ngo ubuyabagabo babutanguye boje no vuga yuko hakuru sindi umunyamwaro mugabo ndakunda amafaranga nakuze ndi umuntu akunda amahera nakuze ndi umuntu arondera dimwe hakuru nahereye ku kintu bita kurondera imbunya ni kawa zijya zumye twarazigenda kuzirondera hama twazisekura sekuye tukazidandaza ku tuntu bitu tubobori wasanga amahera arakuramo kenshi nacenda kuyarangura muri soja nkarangura muri biyoba nkarangura muri itabi narinze nza muri kaminuza ngahe Bujumbura naramaze uwo mutahe utarahera yego nibuza ko ndi mu bajene bake baje ngahe Bujumbura afite television ashobora kuba afite na telefone ije mu carte mémoire kandi ugashobora kuyirabira mu video bari bake yari ama telefone bita Tecno R7 na R7 ata utunga R6 nibuka ko ari mu indirimbo bita Temptation barayibu Chris yego numva ko muri make jewe novuga ko ubuyabaga bwanje bwaje ndi umuntu akunda kurondera amafaranga nubwo ntayaronse kubora yaronse ari hega man umugabo afise inzu Bujumbura umugabo ari veki Bujumbura hatungiye umuryango no bumeze neza ivyo ntibihagije iyi modoka niyo kuyunguruza inzu niyo kubamwo nibisanzwe narayubatse mugo sinayiba mu nkubu ndapangishije nanje ndapanze ari gusa urumve ko irahari ni bwo gukunda amafaranga urumva n'ubunya kuje gupanga fisaho ariko kandi ngo abagabo bakunda amafaranga kenshi mu rugo abagabo bameze gute abagabo bakunda amafaranga kuyajya cyaye kuyarondera abantu bakunda kuyarondera abagabo bakunda kurondera amahera baba bari busy cyane na business bakundwa cyane n'abagore babo bagakundwa cyane n'abagore babandi hamwe n'abakobwa tuvuge yuko nawe ukundwa n'abagore babandi ntawe no hava ndavyagiriza nabo nakubwiye muri rusange kandi urumva muri rusange si bicijana kwijana gusa urashobora gukunda ari umuntu ashobora kugukunda mugo ntubimenye ko agukunda hanyuma kuba kwitwa umugore w'umuntu ntibahagarika gukunda uwundi muntu ico warukiye arahugeza ahuza kurenza ahutaza kurenza rero ni kwa gutinya kuko abagore ingene barimwe ntavuga hari ushaka kora akavuga ati iki kigabo ndagikunda hano wigeze kwandika muri comment ngo iki kigabo kiranshisha nanje ati naje kiranshisha vraiment ndakunda ama commentaire y'abantu yego urusanga sometime ari brag ubwo nk'umuntu aramukurikanye nza gusanga hariho mission yari ariko ari umuntu yamutumye ko nacenda mu meya directeur kuba umuntu obuva kwa gushisha yes ibintu nshaka tuzogaruka ko ni ibintu bimaze indwi zibiri gusa kuva mu ndwi heze hamwe no muri yindwi ivyo abantu benshi batari bibaza bavuze ati wow Nyiranine n'umuntu w'umugabo kubonana n'uwahoze ari umudamu wawe ibintu bisigura iki ni kihe kintu abagabo bashobora kwiga kuri wewe cyangwa kuri iyo ngendo ko abantu benshi bavuga ati jewe twatandukanye no ego yani yahoze ari umudamu wanje wibigano byose twakoranye hano nakubwiye je ko nagize nsinyura deja ni kizira n'ubu ndabisubiyemo ni kizira je nta divorce ntanga nta niyo nzotanga nzorinda mfa natanze divorce uravyumva kubera iki je ndi umukristo ndi n'umuvuga butumwa nakubwiza ukuri hanyuma ikirenze ngaho Bibiliya ntiyemera abantu kwahukana kuvana no kwahukana biratandukana sinzi ko mvuze ko bitahura hama bisobanura ngo rero kubonana nawe ni ikintu kiri simple cyane kuko ujya naramukoye je ntiyankoye turi kumwe ujya nari imyaka yose nirukanze kuva nkiri umwana je mutwe nashizemo yuko abagore banka abagabo bakenye
ikisinze kugitahura neza sindagitahuye none uri umugabo kuva na kera bamwe bavuga ati umugabo arangwa n'iki ni sashi none ni sashi utoye mu yarara isashe deja nyine ubwayirazimbye no kuba wakoze uravyo ncampera ngaho rero mpambana ngwana ikirenze ko imbere uko jewe ndongora ujya mugore namaze ndwi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa muga tana amazi ndashira ku munwa ndiko nsenga Imana ndayibira ko nkeneye urugo wiza uravyo rero abantu bavuga ngo urumva uyavuze ibi yagize ibi nibi ivyo onya ntaho bihuriye kandi kubonana nawe ni gwanje no muri tana twaragiye ndababwiza uko iti ntihagire ama information muri ko muragira ngo ibiki nibiki nta mu Kristo yahukana Jesi njana n'ibishobisho turi kumwe sintwagwa n'ibishobisho ndazi cijya muri vuga hama kumva ngo yerere kuvyo yavuze byagize iki nibaze baru nimwe mu bahenda kwa matitire mushirako nibaze barugurura indani barambega havugwa mwiki nta hantu nahamwe nigeze mvuga yuko jewe narongoye umugore mubi ariko utugwi bagendana gushika n'uyo muntu gushika kwisa nawe nariyize niyo mvuga ati wa muntu nawe nacayime karagira commentaire kanashikira umuntu kidefana mugabo gusa sinokubesha ni diable yigendera naho mubona mu maso gutya naho wewe umubonye gutya rubwa mbere mubonye uvuga ati uyu muntu ni daimon yigendera kuko ni ivyo ariko arakora ntiyarabikoze kuri uyu mugore wanje wenyene abikora no kubandi bagore no kuvuga systeme ziyiwe arafite ukuntu nk'ubu naho yoshima umugore wa Franike akaza akakwegera naratoje byose bigiye imyaka izi simike akaza akamwegera agasanga wa mugore wawe ntibishoboka arime niho nemeye ko imiti ikora ariruka kuko aba yari avance n'umuntu yamushimye yani umukomisiyoneri wabo akamuhendahenda nyuma muhendahenda nibikunde aremera agakoresha ngo n'imiti umudamu mugenzi wa wiwe nuko ngire babizi no muhamisi tigenda kwa mukafrani kugenda ukuntu amuha avance yo munzani natsindwe mu izina rya Yesu ariko finale arikangura gusa nuko yikangura usanga abagabo benshi barabivuyemo baramuhinyuye nzi batatu bibanze gushikira kuri we kandi abagabo bavuga ati wewe ko washimye gukurikira ibi nibi bivamo ego abantu benshi bavuga amajambo agiye atandukanye maybe kumbure n'ibiganiro usanga biriko hano mugabo barashimye cyane uvuga ati wow inyuma y'igihe kinini atuka n'ubugwa mbere twatubonye isanamu muri kumwe musubikwa muri kumwe muri anniversaire y'umuhungu wanyu amakandi iba nisabukuru kandi yiwe zose mukabonana ibintu bimeze gute umuntu yo kugira kuri we gare nuko iki bintu byose bitabikeneye amasanamu nawe undi bwo ntibwari bwa mbere tubonanye ntiduhura ngo tureke kuramukanya ariko guhurira mu misi mikuru ibyo nibisanzwe gusangira basi mugahurira hariho kubonana maybe mwahujwe n'ibindi bibazo by'imiryango mwahujwe n'amatongo mwahujwe n'ibiki mugabo guhura ugiye kuryoherwa anniversaire y'umwana mwari muri kumwe anniversaire yiwe n'akaganuke kari gahari antukurumva yuko mwahuriye mu munezero mwirengagije ibi byose mugiye kuryoherwa Franike we umugabo ariko kugira ngo umwana wiwe wagira anniversaire aho yoba ari hose umwana wanyu nukuvuga umwana mu bisanzwe n'amaraso usinzi ko mva amaraso y'umuntu ujya mu bisanzwe ni jewe nyene mu bisanzwe bisobanura ngo naho yoba avuga ati agirira anniversaire ahantu mu kwinjira uca mu mahwa uri umupapa wumva ko witahuye urayacamwo ukagenda ukanezerwa n'umwana wawe n'umwana cyangwa n'umuryango ndiko ndavuga wambajije kwanza anniversaire y'umwana yego kuravyo hanyuma iyo anniversaire Jesse nako yakokwijamo deja kubera ko yarandugikiye audio ngenda kumesha ko aciye ku telefone atari ya nyina wiwe aca ku telefone y'undi muntu kuko nimero ziwanje arazizi mu mutwe arandugikira audio ntiyansavye ngo zo kuja muri anniversaire yarantegetse wow yambwiye ati ejo papa ejo uzoze muri anniversaire yanjye izobera muhira izoba saa 10 wow waruzi yuko hageze kubaho nabandi bantu burya abantu rimwe nari shetani cyo mu bantu hari abantu bigeze kuba tugeze gutera inkuru bisanzwe mu bantu nyene bakorana dimwe
ndababwira ati je ndi umusore yigenga urumva ivyo bari kuyemo we bamubwiye ngo kumbe wa mugabo wawe ntiyemera umwana wiwe urumva ingene message yatanzwe kubera je nize communicative je nica nabitahura ubwo tubwiye abantu ikintu 10 uriya wanyuma ntazakuronka message ya bien acha fata decision ko atazongera kumpa umwana ngo azekundamutse ikintu cyabaye nuko umwana wewe yaciye nawe afata decision yo kuzaratoroka agafata imota kansanga muhira cyangwa kansanga kuri fangaza asanze atariho ndagacababwira kuri kese rigenda muri himoto agaca tira telefone umuntu na nimero ya mama we barayizi agaca mu telefone ngo nashaka ndakubwire ko natorotse ndi kwa papa navyo uwo muntu wewe gutumira muri anniversaire ukanka kujayo atogutumiraho wobura geste ukora wewe uziteke bavuke araba papa benshi bataze n'abana bavuki icyo ni cyambere hama ikigira kabiri no kuvuga ko basumbanye indwi imwe na mama wiwe umwe ni le 3 juillet ubundi nawe ni le 13 iyo narayitavye n'abagenzi baranamperekeza biranaryoha hanyuma uwo munsi nyene nje ndahava nemeye yuko ni mama wiwe na nzoyite iyo mwakweze ntaho namukoreye mugabo natangwe kumukora anniversaire tutarabana kuvuga ni kawaida yawe yego bisigura ikirere cyo ivyo byabaye byose ntaco bimbira no kuvuga hari ikintu bita inshingano hari ikintu bita ingingo ubo warihaye kiretse atari ngaha mu gihugu naho ni naba mfise nimero yiwe nzotuma ndamwandikira message nabwira ati joyeux anniversaire cyo kutayingira ntaco bimbwiye nakaraba papa bagira anniversaire mengo turi baki ni baki sinoshavura ngo je ngo ntiyankore anniversaire ngo ntagize kini canka bofata ngo urumva ngo amukora anniversaire ngo kugira ngo amwisembe kugira ngo kini ivyo ntaho bihuriye oya mu bantu jewe bisembana sindimwo waba umugabo waba umugore waba umupapa waba umumama jewe ndi mu bantu batisemba uyu muntu wenyene nshobora kwisemba no umuntu nshobora kwiruka nkavuga ati uyu muntu ndavuga nk'abakiriya banje ndashobora kukwisemba yego jena bapange nta muntu ambwira ngo hari agakosa akana ndara ndagakoze uwo munsi nyene yego sinshobora ubwiye ati haro pane y'amatara ndahagarika maka kabikora direct kubera iki bwabwo gukunda amafaranga yego y'amatara bugabo sinzi oya n'ubugabo ubwo n'ubugabo budasanzwe kubera ko urumva deja urondera kugira ngo ushobore gutunga umuryango kandi nawe nyeshuri kwiteza imbere n'ikimenyetso ciza werekanye kumbure akarero mu bandi bagabo uko benshi ashobora gufata ingingo yo kuvana pana gutandukana nkuko wahuze ubivuga kuva kare kuvana n'umudamu mugabo akavavanura nawe donc ntibasubire kubonana ariko umutima ufise wo kumva yuko kwihanganira ibyo byose umuntu je dutegerezwa kubandanya tubana neza malgré ivyabaye byose uva kuki jewe si ndi umuhungu canke umuzukuru muganda ndashaka kuba ndumuzukuru za Socrate inspiration yanje yose gutangura kwigisha ingo n'imiryango nabikuye kwa Socrate Socrate no umuntu wa mbere afise umugore mubi mubi byaravuze Zantipe yari umugore wa mbere mubi kwisi yasumbye ububi na shetani ufata umwana mukuru gasuka ku mugabo ariko arigisha cyo n'abajene bavuga ati noga muzee bimeze kuturongore kwera ati uko biri kose murongore naba nakikubwiye uko biri kose murongore nimwagwa ko umeze fresh muzokubaka ku paradizo babwira muri bibiri niwagwa ko wita mubi nk'uwi wanje uzocabera mu philosophe nka Socrate jewe ibi byabaye novuga yuko nta ruhombo nigeze ngira byarankomeje cyane byarananyigishije ndamenya abantu ko banashaka je nageze gufata umwanya nk'amasaha ashika kuri 4 fata Lenine nka Lenine fata Anosiata nka Anosiata ndabafata ko ari abandi bantu arundi rugo ruje kunyitura ndiyizi je ibibazo byanje nari mfise nawe ndamuzi ibibazo yari afise ndavuga ati aba bantu wakira ibibazo wewe woheze ukabahanura nka gute bo kwitwara gute ikibazo ca mbere mbe umugore avuye mu rugo agiye kubera iki ucutohoza ikigira kabiri agiye kwitwara gute inyuma y'ibyo la majority y'abagore bice 98 kwijana avuye mu rugo ikintu ca mbere akora abanza kwiyumvira mbega umugabo no mukomesha gute hari umunsi nigeze nakubwira ati je kugira nkomesha yakoze ibi nibi ngo birahari yakotse waruze ko juje kumpa raporo ukambwira ngo urumva ngo nuko ngo bimeze nuko kinakubwira ati je ntibindaba uri umugabo rero yitahura iyo rero ibintu bigenze gutyo kuri wewe
ikintu cya mbere ukora uraraba ugahereza servo ikanariza urumviriza ugaha servo ikanariza aho ugacugira uko cyo tuma nagomba kuremesha abantu bambwira ngo urumva ngo cyo kamariza sosiyo ngo ibyaba nabo byashavuje ngo yatuma yinumira ngo ibyavuzwe ngo ibiki n'ibiki ngo iki we wumvise mwiki ubu ntiyumvirije nta mamega yarafise kuraba amanuze yaravye hejuru yaravye titre avuga ati none rekana wakarore umunsi ni kuri Diko Entertainment azana wa mugore nyuma ro mu buyenzi w'umuririmbo ngo n'umwana ariste nabone naramubajije sinzi ko atabikuyemo namaje wenda azi ko atavyikuramo nabaje ati none yaje kwanaliza ivyingo n'imiryango nkande yavyizehe yiziki umuntu wo mu buyenzi atazi n'ikirundi titre bashize ko ngo umugore wari nini ariziki seke byabonetse ko kwa Diko aripfuza yuko akora n'ikiganiro nawe kandi agere kubika umusabani baza ko atomwanyi niwe mwakoranye ikiganiro nuko mwari muri ko twari kumwe urumva rero naho nyene hari kera ndiko nakubwira ati iyo ndiko nakubwira ko atakabikiwe ntumva ko yanyumvira yes cyane vraiment ariko hari kera iyo rero haciyemwe mu imiyaga hagiye buga gusa ni kubera ko twebwe akantu gize kenshi gace kamenyekana ubundi ibi abantu byadabanganye benshi aba bapasitori aba bose ubona n'amakaruvati uzoza ahantu uzozora barabira abagabo kenshi usanga bikaza baga ngo uraze jewe baga bagenda bikaze bene bajya bujya mu rugo nta jogora abakenze nabo benshi bibonekera ku muntu waragenda barivugana nabone n'ugukara barakara rero uvuze ngo sinzi ko kenshi ukunda gukurikirana Chimamanda Chimamanda afise ukuntu akunda kubavumbura sinzi yakora ayo makuru nayo mu vyumba by'abantu usanga yazi jewe banyagirije ngo nayi wawe niwe yavutse jewe banyagirije ngo nije namuhaye amakuru sinzi ko utanga amakuru yo kuza ko kuvugana ko nta bustare nkeneye pre oya nayi wawe niwe yavuze navyumva iyo yabikoye ntaho nzi ubundi nararondeye nimero yiwe ndamuganiriza kuko naragenda analiza bijya ibintu yanditse ndabona ko mwe ari ibintu by'isakusa kunyinshi nabwira ati mon frère niba ukeneye amakuru y'ukuri urambwira ndayaguhe hariho ibintu kurandika bitanakenewe kandi bijya Chimamanda n'umwana mwiza harumvira bo jewe rero ico yakoze yaranyumbiye kandi abona ko yaciye agira ko aranabihagarika muri byo byose ufite experience nyinshi mu rugo hama kandi nkuko byahoze kuva mbere wahanuriye abantu benshi byo kubaka no munsi benshi bawe ingo zabo zirakomeye ariko nawe uno munsi uri muri bamwe ariko atanga experience zidasanzwe ku bantu basambuye ingo nzabo nuko bashobora kwitwara nyuma yo gutandukana n'umugore cyane bon yo kuvana mbabari masanga navuze uko nyumba zura mbabarira inyuma yo kuvana n'umudamu ni ze experience umuntu wari we wese ashobora kwiga kugira ngo ejo canke hirya ye ashobore gusubirana nawe eske birakunda yuko ushobora gusubirana n'uwakoze no mwabanye sinzi ko nigeze kukubwira ko hari n'umutegetsi wanashaka yamaze imyaka 15 atabana n'umugabo arasubirana hari abandi tweze guhanura muri 2014 bavanye basubirana inyuma y'imyaka 7 baragize na divorce ubu babanye neza kandi abanye bidaciye mu mategeko ko barasinyuwe bashibanira kizimbabwe rero bisigura iki bisigura ko mu bisanzwe ubundi kwisi nukwibuka yuko ubwa mbere ko umuntu bita Lucifer mu marayika yari mu marayika igihano yahawe yakororewe mu isi akororewe mu isi rero irabizi yuko abantu bakundwa n'Imana yajigwanye imigambi yose y'Imana icayinjira mu bantu ubundi shetani n'umuntu nta hantu hamwe bari bakwiye guhurira mugo rumva iri kumwe na hatwe yego niyo iganza isi uno muzi rero nukuvuga ko abantu benshi ntibaheza ngo batawure yuko iyo shetani nubo kenshi je nkunda kuvuga ati abantu bitwaza shetani harabitwaza shetani kandi ari mu mashetani nyene kugira ngo bashobore guca amazi abantu experience ya mbere nukumenya yuko umuntu aguma ari umuntu Bibiliya itubwira ati uravumwe wewe wizera umwana w'umuntu Mika igice cy'indwi ku murongo wa 5 navuga ngo ntukizigire umukunzi ntukishimire inshuti ufate n'akanwa kawe no ku mugore wawe mufumbatirana umurongo wa 6 hepfo usozera uvuga ngo bo tangura uvuga yuko umuhungu agurukira se umukobwa agurukira nyina mukazana agurukira nyina bukwe kandi ngo abansi b'umuntu baba mu rugo wiwe
ikintu cyambere cyo kumenya no kumenya ko ikintu cyambere gitera stress umugabo utegwa stress n'abantu n'umugore warongo n'abana wabya n'umukozi uhemba n'imbwa ugaburira yego inzu wubatse gutera stress navyo ikintu no kumenya yuko umaze kugitahura yuko we nk'umugabo urinda kaje bikorana buri yaje muri tubwira ngo umugabo azojya arusha kuvuga uburuhe n'umugabo ni sambamba umugabo ataruhasa umugabo cheka cyane cyo gitima kenshi njyamaga ke frame nabonye ujya munatevye gose nkavyuka kare cyane njya minota 30 bikwiye ku munsi yego ibi bahinga batubwira ngo urumva je ibintu byahinga bimwe ndabipinga kubera ko ndavyuje ndigenga ntawe nkopya nukuvuga uretse Socrate nawe nyene si byinshi ntuhave bibaza kuvyanditse byose ndavyemera oya sitegeko kwera oya nawe ndabyaneza nkasubiramo haga na Bibiliya kenshi Yesu ndayisoma ngo ndi ngo muri ngo mpwemu w'ikini kiniki abantu hubaho uraraba ubwa mbere Bibiliya niyitubwira ati mugenda iki ubwenge bisaba kuyisoma n'ubwenge d'abord kutayisomanya ubwenge ni bya bindi uza gusanga ibiri muri Yeremiya n'ibiri muri Ezekiel umengo biropozanya ni bya bindi uza gusanga uzaniye umurongo umuntu ni erega niyo system bakoresha abamizirima abayisiramu je ndabakundira ikintu kimwe baraza ubwenge kandi baraze kurondera nico gituma uza gusanga rero n'abakizwa benshi yarakijijwe ugaca usanga avuye nawe mu Isiramu imyaka 5 ugaca usanga avuye mu bakizwa kubera ibintu bitanga umuhazara kubera ko bo barafite timu y'abantu biga Bibiliya babazi ngo umukizwa ni yavuga iki barafite undi murongo wopotse azanye uyu hari undi wopotse azanye urotasomye Bibiliya neza wisoma no bwenge ngo no kuri muri mwe ngo Imana ivuga ngo urumva ugacuca kuri ico nyene kigaruka kuri wewe yego twako turavuga rero donc kuri experience wagize uno munsi birashobora gukunda no kuri wowe wese bashobora gukunda gusubirana n'uwo mwabanye umwigeze kuvana uwo mwavanye umugabo w'ubwenge arabishobora n'umugore w'ubwenge arabishobora ariko biri abo giti bipfu nivyo ukunda uzi impamvu umugabo bwa mbere ikintu cyo tubasubirana n'umugore kimwe no kumenya icyatumye uwo mugore agenda n'uwo mugore akamenya ko yamenye icyatumye n'abagenda bamaze guhuriza ku ikosa ryabaye bagasabana imbabazi mugabo babandi uza gusanga ngo pare yavuze ngo pastor yavuze ngo sabana imbabazi je nta muntu yoza ambwira ngo nakayamubariye ngo naze kunsaba imbabazi ngo ndazimubwirira kuko nta bari wasabye imbabazi mu mutima akagumayo yes nego usanga ngo basubiranye gace bicana bagakomeretsanya ariko umaze kumenya rya kosa n'icyambere hanyuma mugaca mwiga rero uti mbega icyatumye ibibi cyaraheze niba cyaraheze rero cyamusubirana mumaze gusubirana rero mubanze muganire kukungene mugiye kwitwara mu ntango shasha abenshi bavuga yuko iyo umuntu yarinze asohoka umugabo cyangwa umudamu yaraye hanze rimwe kabiri gatanu 10 kubera ibibazo yamaze ukwezi atari muhira ko agaruka yaramaze guhinduka beho ko nivyo hama mbega ushobora guhinduka koko canke nawe gahinduka cyo gihe umurongo urabamurongoye mu bitara kivuka ivyo aba yarabaye mu bubizi byose oya none niba iyo myaka yose yabaye wewe utanamuzi mutazi nanyi mukaza guhura mwese amenyo ari 30 nayo oya hari no ya ari 32 mbe uko gusohoka koko kwiga cyara ibintu bikunda kuntangara hajya aba basanzwe bafite mu mazu ntibashobora ku agira mvuge termira aho ndayihebye ntibashobora gusamara kandi basanzwe bari ngaho nyene mu nzu babana apana bya ni umugabo akorera ruguru umugore akorera heyi oya mugabo ugasanga barabana ngaho nyene yego mugabo umugabo agataha kandi avuye gusambana umugore agataha kandi avuye gusambana kandi urugo rukabandana ariko ivyo bintu birabishe aba yasohotse ngaho ni nkuko ari n'abasohoka rero ugasanga baguvye bitekerereje ariyo mpamvu hari ikintu je namangwanya iyo bariko baragenda guhuza abantu babwira ngo hari ivyo waciyemwo ngo nawe hari ivyo waciyemwo umuntu azihenda je wakabimbarira singwana umugabo unda kubwije ukuri uzoca urinda upfa udasoye kubwira umuntu numwe ngo hari ivyo waciyemo wona nakari ivyo waciyemo ngo murabe mwiyunga je nta muntu ampanura je nije nifatira decision urazi impamvu none
je pare wanje yarageze gushavura ngo ni kubera ngo navuze mu kiganiro ki iyo ntaza gusanga ari umugenzo ko pare aje inyuma y'umuhungu nta pare yari kongera inyuma bidasobanuye wanashaka yuko ngo adakora umurimo wiwe neza ariko ntushobora yaranangiriye na commentaire inyuma y'igihe kirekire turavugana amaze kubona ijya foto yo kuri anniversaire y'umugore aragira commentaire arankeza aragira ikintu ndavuga ati nibisanzwe gukora anniversaire umuntu hari umukunzi wawe ni semble Imana irabizi ko ari umugore wiwanje ari umukunzi na se ntirabizi ko ari umukunzi wiwanje bene nako nawe uraducanganya sometimes ndabacanganya gute je nta muntu yigeze anterera inkwano je ni ariko ne mushaka ngume nkwayi Imana ndafise yo guta ngo yasi ngomba kandi gusubira gukwa kurumva ko hari n'abandi babanye batagize ako warayitanze ushaka gusubira gutanga indi nkwano burya no uzomutwara ari free nawe naramubwiye ni wabona hageze yuko uja ku mugabo uzombwira ati ngomba nje ku mugabo hama dukora inama ansubiza inkwano mugo tuzora ba valeur 2018 arona ko 2018 ntagifiza agaciro nka yuno muzi oya nimare miliyoni 10 no musi ninka 80 miliyo tuzoharura hanyuma duharuye ansubiza utwanje urumva hanyuma maze ku harabonye yuko ninka yunguka muri make none hariho urukundo none urukundo rw'inka okay hagati yawe n'uwo mukunzi wawe harimo urukundo canke ni kubera ko hari contrat runaka yahabaye erega twe ico twagize nico abandi bagira nuko abantu batabitahura twagize ico bita projet de mariage urazomwigira mwaze neza suri gato muri iyo projet haba ategerezwa kuba ari mu mugambi yego gusatezwa kuba ari mu rukundo ni santima zibiri zahuye rero wabisomye amaje he Adam na Eva none si urukundo rwawe Adam na Eva aya Adam na Eva urazo ko bigeze kwahukana bo baza ko bose vyera erega ibi mwe mwita ngo nukuvana sivyo bikreya inotre experience ni nkuko yogenda muhiri wabo akamaro kwezi kose atekanye atagiye kubera ikibazo Adamu yahukanye amasaha 3 angahe 3 ande gucyo kuko saa sitageze kuja kumeza sorry yagiye yatwaye kiga camwa kumeza aramubwira ati aracha bivugisha ngo ni arababize uko bashakira aramubwira saa 6 ati mukunzi karibu arambwira ati iki ni camwa ki aramusigurira nshaka Imana yatubuza urumva twarahuye n'umuntu nuko aramusigurira byose hanyuma rero ikintu gihari uko rero Adamu yaravuze ati ari hagarako nk'umuntu w'umugabo aravyanga amaze kuvyanka Eva aciye ishavutse yaje umudamu wisanzwe umudamu yabonye atari neza nubwo abari mwikosa buryo umudamu ari mwikosa ni washavura acha gutanga kuraga niyo mugana avuga ati ngi gutwara impene gutanga kuraga rero ikintu gihari Adamu aravuga ati none jewe ahantu kugira ibintu bigende neza byogenda gute ubundi nta mugabo numwe yagiye gukwa umugore yareheje akamusohokana yumva yovana n'umugore wiwe hano mabana cyangwa gutandukana kuvana burundu uravyumva benshi bifa kwanka ni naco ngoma nibanga ngoma nibire abahabara abantu ubonye umugabo yavyaranye n'umugore babanye ntuzave wijajara ngo waronse nguronse umugabo ngo ugomba ngugire iki ugira umwigarurire ntibikunda uramuze umwana neza wewe ni hano umuntu aheruka kumpanuza ambwira ati jewe umusheri wanje donc yari umuhabara wiwe nabonye postinze umugore wiwe ashira ko amajambo meza iki byinshi ati kera ngomba none umugire je nifate gute ace nabaza ati mubana ngiye kingana gutarambwira ati no mugore we amana ngiye ngena gute ngico ntaconze labi nimero kinako rero we ni yakangaye ucura ujya nawe ni nimero imwe yaciye atekana kandi babanye neza no mugore wiwe kandi n'ubu babanye neza no muhabara wiwe kuguna none ntibibaho ko mubahakana kandi bahari ariko si mico myiza ari nabagabo bangahe no musi ngaha bw'ubu butaka bwa Bujumbura batagira bahaba ni be amakandi yaro nameshi kandi batabafise kandi uko n'utwo abantu bigira ngo n'abapasitori usanga mutwo dukona twabo ukura mufise wewe inde mu bagenzi bawe 10 ufise batandatu barabafise nibirakeneye ko ndabishira kuri kamera oya ntituza abagenzi bawe oya abagenzi bawe ntitubazi ariko muri 10 ufise batandatu barafise abahaba ama je n'abagenzi 10 ufise banashaka
niba bari benshi ni batanu babiri canke batatu muri abo batanu barafise abahabara umwe aramufise arabayiyumva rero kugira umuhabara ni vyiza canke uruhande rumwe canke urundi ni ukuvuga abantu kenshi usanga bafise abahabara ugasanga afise umugore wiwe atereta neza akagira n'umuhabara akamutereta neza akenshi ivyo murabibona mu bayisilamu kubera ngira ari itegeko mugabo nta muntu ashobora gufata ku rugero rumwe abantu abagore babiri mugabo ndagenda kubwiza ukuri burya sinzi umutama yavuze ati nyamwitera imanza yarongoye abagore babiri aha bariko arabavuga ngo urumva ngo uruhande rumwe bagiye kuguseresa ngo ucije ku rundi ruhande ngo utora umunezero iyo bose baguteye stress cyari mbe waruzi yuko burya abagore bamwe atari abana beza mu buhe buryo iyo abagore basangiye umugabo ntibagwana hagati yabo ahubwo bahinyere beri mini uwo mugabo ati dutume tubura twese cyorokitse ivyo ni vyanyu ariko abamizirimo barasangira akamufatira neza uno munsi mu gihe ujya wundi uno munsi bitameze neza bo barabikora ega ugira umere nk'abandi bavuga ngo imbonera kure ngo zagumutse ugasanga n'umuntu umwe yakoze ikosa agiye umugaca bafatira muri rusange imbonera kure n'abamizirimo rero si bose bameze gutyo wundi ariko la majorité vraiment benshi kweri niko barabikurikiza none abagore barabagerageza kubateza abambara amakara wari bose n'abambara amakanzu bose saba isilamu nibi tubona muri Pakistan hari impunzi bitango ngo ni Pakistan si bose baba barabamizira akafiru urabona bagenda bambaye amakanzu ngabo mwibaraba benshi none ubwira ngo ni muislamu naho yo yinjira mu majid mu musigiti akagenda ni karawari ni kanzu ariko aracumura itabi deja birabujijwe ku muislamu ugasanga ari mu kabare cyo ugasanga hari abaguye bariko barajya kabenzi hari abaguye kujya namwe byo mu makizwa harimo n'abaguye wewe urumuki beba bako kuyatwega mu makizwa ari abaguye bane ko bari yesare gose kurundi ruhande mugabo naho nyene wanashaka ndavyiza kugira umuhabara ari vyiza yerega basokuru hajya gusa ni itegeko ga mu gihugu franike udatuma mvuga amakosa niyo yambe udatuma mvuga amakosa mugabo basokuru ni bake batari bafite abahabara ariko bobo ntibatunga bahabara mu buryo bwo kwinezereza batunga bahabara mu buryo bwo donc umugore kigavuga ngo projet de mariage nubwo utashatse ko ndakivuga ko cyane mugabo ubundi umugore na Bibiliya avuga ati uburonse umugore abaronse ikintu cyiza ukuvuga uba wungutse ikintu bita main d'œuvre uzi gituma hari ibintu bishobora kononekara nk'ubu mwavanye n'umugore ugasanga ari ibintu by'umugabo biriko birononekara kubera katamugora birimo ugasanga n'umugore ubwiyiwe hari ivyo biriko birononekara kubera atamugabo abirimo ngo umugore atagira umugabo asuzugurwa na bose hajya n'umugabo atagira umugore asuzugurwa na bose neza bari kweka namambira cameraman kirongora wa mugabo nuru akazi yakomze n'abandi bose batarabigira muri Afrika mu bijemo kubera ko ubwa mbere uraguka mu mutwe nicyo gituma jewe hari umunsi nzitora nubwiye ngo tujya tuzawadi nahaye ujya mugore hari ubundi munsi nzitora yego fata uruzawadi runini sana nubwo mutazobimenya mwebwe yego ndarumuhe kubera iki yaratumye umutwe je wanje waguka gusumba kuva kera niyo caption wanditse caption novuga ngo iryoshe abantu benshi bavuze ati ibi bintu gutera ini ashobora wabaza ati isabukuru nziza kuwa nkuye mu busore wankuye mu busore ariko umuntu agukuye mu busore bana bari brand ikomeye none wewe yego umuntu aguhinduriye izina mu bisanzwe abari intumwa y'Imana kuko Imana niyo yonyene ifise uburenganzira bwo guhindurira izina haga ni hajya kwa Saul abahindutse Paulo none we wari umusore kaza wumva baye umugabo vuge jambo umugabo wumve gatatu umugabo ni kintu kidasa kujya mu bandi bagabo urumve cyo gisigura hariho n'ahantu ndashobora kwinjira abakwinjije Kangaruka mu commentaire kuri yo ku foto wa postinze umuhaye akazawadi n'amajambo atandukanye kari kamwe hajya wibaza nibi yego abantu benshi baranezere bati mudamu ari nini abashavuye abashavuye yabo rero tugomba ari tubabaze rero birabasha kabisa banditse ati umudamu ari nasa neza vraiment cyane rwose benshi baragiye muri commentaire bavuga ati wow nega ntase nini ngora bawisubize umuntu mu rugo vraiment nukuri benshi muri commentaire bagaragaje basaba yuko mwusubirana muraberanye mwese musa neza nawe asa neza cyane gose ati please muramusubirana niba razi impamvu dusa neza none
ntavyo ndabura gusa je nari kiyo ntunze mu usa neza asa neza biravyo vraiment musi ndaza kuyiraba gusa bidahava bintera ubwibone ko isanamu benshi barayibonye n'ubu ndazi bariko barayibona aya masanamu arabeshi yari iPhone yari iPhone yayizo muri komate yaho mutubwire uko mubona iyi sanamu y'umudamu wa Rini vraiment mubona sagute ubona ko yatokwisubiza ibintu kwe izo sinzi ngene yayifotoye mugo izo n'umuhinga mu gufotoza iPhone sinzi ko yakoresha imbere bavyita ngo iki bafotoza bya ni Snapchat oya ni yakabisa ni naturel yego vraiment nta n'ibintu yisiga mu maso mu rundi oya kumuraba we naramuravye kwe nabonye nora ko ari sawa hasa nabi vraiment hasa neza vraiment gusa je ntiravye oya nawe ni sawa nawe kuri kamera ko ari kubwiye vraiment usa neza hajya gusa neza usanga usa neza ndava munyiro abantu benshi barifuza gusubirana pe bivanye n'ingene babona ko muberanye ka 30 renga ni 5 bo twebwe mu buryo bw'impwemu tuvyita ishure uravyumva iyo umuntu ragiye ku ishure ugaca umukuru yataraheza ataronka urupapuro rw'umutsindo hari gagenda gakora ikiyaya cyangwa gakora ikiboyo cyangwa gakora igisiti bivanye n'uko iryo shure ritaheze kiretse yigisho gisiti cyangwa ico kiboyo simvuze ko ababoyi arakazi gasuzuguritse nimumufate nabi ubundi muri n'abantu nkunda kubera ko muri mu bantu bafite amafaranga menshi burya ababoyi n'abayaye n'ababosi gusumba bosi babo niko bahemba amahera atacho bayakoresha bakaba yabika mugabo ababosi gace usanga bo bari no muri mwe bari mwidini kandi babahemba isabune ni yagusa ibintu byose n'ibyabura ntibari hinze bisobanura ngo rero iyo umuntu ari kwishura birasaba ko ari urupapuro rw'umutsinda hama kaba angaje kandi ubaye angaje ufise mu mutwe ntusuzugura akazi uravuga ataka kazi ifoko ndagakora n'umutima wanje wose rero ivyo arimwo n'ivyo ndimwo jewe ndavyita ishure nubwo buhanuze bwaraje atana nagenda banashaka warubizi ko muzoba azova genda kanakubwira yuko je nta kintu kimwe kiba kuri we ntazi kuko vyose nabibwiwe yego kandi byagiye bikurikirana uko nyine bisobanura iki rero bisobanura ngo nyimba ari kwishure nane nkaba ndi kwishure nimutureke tubanze twige duheze turonke impapuro z'umutsindo nitwamara gutsinda hama tubandanye ubuzima ariko umuntu avutse akarongora ntabase gaje gupfa none yego ariko abakunzi banyu turakene twizera yuko tuzohava tubona ko mwasubiranye kwishure umuntu ari gahamenya canke akayobekwa bivanye n'ingene uri kuriga n'ingene ariko ariga nawe uritwara kwishure yego iyo witwaye nabi kwishure akenshi hari igihe ushobora ivyigwa byose ukabitsinda ugasanga inderera gutemye muri usange twizeroke mo twizeza yuko mushobora gusubirana basi kugira ngo kumbure nkuko twakoze ikiganiro hari muri 2021 muri kumwe muryohewe musa neza n'ubundi tuzosubire kandi kugaruka kuri African TV Franisha muri ubwo buhanuzi bwaje muri ubwo buhanuzi bwaje ibizoba byose muri iki kiringo narabihawe meme na finale nyumviriza sindaheza meme na finale narayihawe ko bizohera ndakutse ico ntemerewe cyonyene no kuvuga finale yabyo ako twizere ko azoba ari nziza twizere ko azoba ari nziza ibintu byo gusokoroza abanyamakuru namwe bikwera Imana yabaremye ngira baremye dimanche oya ariko reka tuvyihoze gusa nta bintu vy'Imana biba bibi mugambi w'Imana wose bamwiza gusa sinakubwiye ngo bizobuka nakubwiye ati ishure nijagenda neza tuzoronka impapuro z'umutsindo zimeze neza nijagenda nabi navyo ngene umuntu urazi kuri kwishuri hari abanyeshuri bapfira kwishuri ushaka no kwiga muri Amerika azamva ngo umunyeshuri naka yapfiriye na ambasade wasanga arabitangaje urashaka no gufira kwishuri birashoboka yego yes mu gusozera igendo cyacu shaka tuzo gusozera ku ngingo zibiri hari urugendo mwamuri kugenda na Abeli nduwayo bari mwasohotse Abeli n'umuntu ameze gute Abeli n'umudandaza nasanze dusangiye ubuhimbiri bwo gukunda amafaranga no kuyarondera undi twaratiriye mbo yarigeze kuba turandikirane Abeli n'umugenzi ndari kuva kera hanyuma ico gihe rero twaratemberanira kuva kera Abeli n'umuntu novuga yuko sinamumeneye ibanga mugabo nibisanzwe nawe ari mu bantu ngira dusangiye byose bimwe novuga ngo kuko ari mu basineyaste bake nawe nyene bubatse inzu ngaha mu gisagara ca Bujumbura hanyuma nawe no kuvuga yuko arafise ukuntu arondera cyane amafaranga tuko twatera inkuru araza no kundamutsa kenshi gusa sindagiwe urambwe ati nzoza mugabo biragoye nyene kugira wishitwe ngo je kuramutsa umuntu cya uri wenyene biragorana
kuko nari namenyereye yuko ahantu henshi yaba mu bitaro yaba kuja kwibarutsa abantu baba mu mariage ngena nje n'umudamu uri wenyene ucimengo hari igihe umwe twari intamamye none gari nabivuze hari vyononekara mu gihe none mwokusubijina tekana none wumva wogengwa nuko nkubu abagarutse hanyuma yamameza biragaca subira kagenda kana iri utayishure gwamana intuntu yo gusubira kwishura afite imyaka ingahe imyaka myinshi nikeye cyane kubya bamaze imyaka 15 barasubira twe ni tatirenga kwamezi makeye hafi n'itanu igishike ine izokura mu kwa kabiri ibaze urumva kandi bisanzwe hanyuma no kuvuga iki no kuvuga ko namba za aberi rero twa twatera inkuru arambwira ati uzi namakuru te atugenda afite safari rero nzoja muri Tanzania hari utuntu nzoja gukorerayo ati niba ntaworondera umwanya ati twatembera reka dutembera no byo ni free bari je numvise Tanzania ikintu cyambere numva mu direct numva mu business cyane bra avuze ati naho nabandi mo serum ndo ico marasha ndayifashe cyane baragenda n'imodoka ari yiwe hanyuma rero turafata urugendo turagenda turatembera hanyereka aha bimeze uku nuku hanyuma turafata umwanya turagenda turasiga n'imodoka turaja mu isoko arambwira ati bazi ikintu cyose ushaka ni naho naguriye ziga za wadi wabonye nazo kuri Tanzania fakata azotwereka mu kaganuke wamuhaye ibintu byari birimo oya nimwe bimenya kuko nawe n'umunyamadiri rega nawe nyene ari muri bahaberi hanyuma no kuvuga yuko turagenda turatembera mu isoko turabaza ibiciro je ndafise restaurant nkagira nibindi nkora rya nino ndabaza amabeyi yaho ingene ibintu bigenda kugira ngo numve wanashaka rero nibindi nasanze kuko yagenda mu ndwi zibiri Messi agenda mu ndwi zibiri nuko nasanze nubwo ntazogenda naciye nsanga hari ibyo nshobora kumutuma hanyuma hageze kudedwana nkatanga mu yo kudedwana ucyo bikagenda kandi bishikiriye jewe nakunguko kuri jewe nk'umwakararo nko kuri restaurant nko ibikoresho mwe dukoresha mu bijanye n'ivya party n'amarolex nibaza ko gaye Bujumbura niba ke bashobora kubikoresha twarambwiye ati tweze muri Tanzania narababajije barambwiye ati ibi kuvya party ibi ku marolex birakora kandi bigakora fresh kandi sinaje ngango ndabibigisha baragenda nabimanza baruhe nko narushe baje kubirona kugira ko babwiye hano restaurant iri kugira ngo kujya karolex keza amatafari kera bahita kwa rufuku mugo bahita kwa renini Yajya amatafari. Rolex ugurisha gute none? Rolex hariho za 605 kandi ayo sense bayidugije ko ejo kubera magi yarazimbye nayone. Bari mu isosiso nibindi bintu none. Byose byaraduze. Twe gusa ntituzimba vraiment. Oja. Ariko ibiryoshe. Hari za 7000, hari za 8000, hari za nta 7000 baho na 8000 akabone ya 10000. Niyo bire nkaho nawe womara kubera tani urabona naho kubishira n'ingorana. Cyene nk'umugore wa ntari nyamano kugabu. Iyi weekend tuzozana nanje n'umudamu wanje. Ngo tuze twahagiye Rolex. Karibu cyane. Yego kweli. Yes. Wari kwa dusigura rero ingene wa Musanze. Ningena mido ko musangiye ubuhimbiri gukunda amahera no kurondera amafaranga. Gusa abahimbiri bakora ibindi. Abahimbiri tuzagara igihe. Bayaga ikindi gihe ntaco. Yes. Wasanze ari umugabo arondera amafaranga cyane gose. Ni kihe kintu muhuriye ko abagabo muhunda amahera? Ikintu cyambere duhuriye ko nakikubiye tugitangura no gukundwa apana bakene no gukundwa n'abanebwe abanebwe gute kandi hariho abantu ni ku ruhande rumwe mugabo usanga n'abadamu bacu nabo nyine badukunda kubera ko abagore barakunda abantu abagabo baruha barondera aruha muri rusange utagiye erega urashobora gupambana urumva mugabo ukabura ubundi umugabo arashobora kurondera akabura mugabo umugore akavuga ati naho umugabo wanje yabuze yari yapambanye aremera kararubusa mugabo iswingi ziri mu mutwe akavuga ati ni sawa mugabo wiri kuryamye nk'intuze nk'ikimuga utamugaye naho woba ari umugabo bagenda gusega bage bamugaye akagenda mugabo akapambana akagenda agasega sanga afite umugore amukunda twe kuri eglise twafise umuntu agenda atambukisha amavi atahaguruka mugafise n'umugore mwiza wanashaka kandi aramukunda kubera ko aragwana akagenda nkajya rejo nagiye kurangura ibintu byo gukora mu bya stock ya restaurant duhurira muri kote avuye mu za Gatungu kandi umugore we arakubwira ati vraiment baje gusenga bazana bajaje bataje batahana na bajaje apana basabye barishe yes umugore araho yitaho ivy'urugo mugana karondera inoti nukuvuga rero akunda amahera nta mugore numwe aza gukundira umugabo wiwe apana ngo sinavuze akenye nta mugore numwe akunda umugabo atarondera
utumurondera ukabura agahone yasho yakurenze uriko ararondera akurirwa mu gitando garamye we ngo mwajozo naho wowe uri mu bwizatunga gute udapambana umugore waho gacakoresha gatunga jawe mu kuja kurondera abantu none yes ni kiye kintu umuntu yo kwiga muri experience we wagize gare nini kiye kintu kugira ngo ni gute umuntu ashobora kwitwara rero kugira ngo ashobore kuresista bibaze reka aracamo mugabo kandi haguma akomeye ntibimuhungabanye bwa mbere no gusenga Imana kubera ko udasenza Imana urashaka kugira na vesa misiga turagurika yego ukaba paralyze ukagwara umutima yego ugahahamuka bagatwara kwa rojanti ugasanga imisi yose uri mu bibazo yego umubiri ugakunjana ugasaza nyene ugasaza bavyita mu kinyarwanda ngo ni gusaza muragiye kuburyo usanga barononekaye motifu ngo umugore yaragutaye kandi utari umumariyo kandi amafaranga yafise ariko icambere naha mu mutwe kandi ibi navyo kugira ngo ubwenge uburonke bisaba kubusenga Imana kuko Imana niyo yonyene itanga ubwenge kandi avuga ati abashaka ubwenge usaba Imana ubwo bwenge bwo kwiyakira no gusuzuma no kumenya ingingo ufata ata muntu akoheje cyane ubwo uri pasteur je bishop wanje ni uramuvye wanje w'impwemo arabizi ndamwumvira mugabo turayaga ntambwira ngo arantegetse turaganira akambwira ati bibiri ijambo ry'Imana yavuga uko ibi nibi bigenda ukuntu jewe nk'umutama we nk'umwana wanje biragenda ukuntu nkaje hano nkavyiga nkavuga ati kabisa kandi ntangwanye ntangwa no muri eglise nicara imbere wanashaka nicara mu amakoti gutya naho mane yamara kagapira hamwe ntwara wavyivye naye mu bandi ba boss wewe ugasanga simvyimba oya aranabizi ndi mu bantu baciye bugufi vraiment nubwo ataguvyigira abarabinyongoreye yego uvuze ngugire uzana ibintu byo kwivyimba ngo wiki nibiki rero no kuvuga nakubwiye yuko ibi ubikeneye urasenga Imana narabwiye Imana ati Imana ibi bibaye hazovugwa byinshi urampa bwa mbere kwihangana yego ikigira kabiri ni wagenda bamubaza wo umunsi agenda umunsi agenda ubwa mbere ni kuvuga yuko yaragiye nyene bijya byo kugenda adasezeye ko turagendeza za airport turaje za TGI aragenda arasaba yuko bo imbere ko aje muri TGI banje kuja muri endapirigira kabiri asaba yuko bamuhereza impuzu ziwe ko sera ko mu impuzu atamushinga ntaye numwe hari yeje avuze ko bazimwivye byogenda gute hanyuma ikintu gihari turagenda dushitse muhira ashinga ntaye baraza aratora ibintu vyiwe impuzu ziwe zose atora ibyo akeneye byose aratekera arafise n'undi mudamu amuherekeje aho n'Imana imuhezagire kuko niwe namugwaje yarigeze kumugwaza kwezi kose ari wo mugwaje wenyene abandi baramutaye baragiye no baracara bagenzi hanyuma no kuvuga ikintu cyabaye jiwe namuhamagaye heje gutera ngo byose baje gutekera bashaka kunkunda tukaganira mu cyumba turugara icyumba turi babiri ndazana igitabo c'indirimbo turaririmba indirimbo y'amajana 272 ndayibuka uvuga irembo kwirembo tugeze no gice cya gatatu nagisoma kabiri nta amahoro azohora nta naho intambara zizoshira kugeza icyaha n'urupfu bitandukanijwe na Yesu niho namusiguriye cyane nabwiye ati urashaka kubona ngaho mwe wari intambara mugo no hanze ziriyo aha ni gushika upfuye ugwara kandi nawe ndazi ko yabibonye kandi nibyo ndazi ko avyibuka bisobanura ngo rero twamatugwana gushika Yesu agarutse ukuvuga gushika upfuye Chadutora Bibiliya nayo cha mu jambo ry'Imana dusanga ni jambo ry'Imana naryo twagure Bibiliya gutyo nyene siyo nateguye nkumuvuga butumwa nyene twasoma jambo ry'Imana harimba karirimba hanyuma duhejeje rero byo gusoma jambo ry'Imana turasenga twese dufukamye duhejeje gusenga ndahaguruka ndanamusengera na wene ndamuragiza Imana yagiye nibyo yagiyemwo hanyuma turasezerana mwatandukanye gikristo dusezeranye rero jewe ngo baramagara kuniya mu ngona mfise abantu mbe mu kiganiro nkuko kwawe cyanditabe cyo kiganiro ugari cyumba hanyuma ndavuga ati abasigaye ngaho mukozi niho yarari n'umwana numva niho yarari yaramujanye vuga ati agira ibihe byiza yes munyuma rero numvise ngo hari umukozi yaje kumutora na taxi baracomoka basiro gushika n'uru munsi bitandukana n'iryo gusa ico nakoze ya Bibiliya naca gitabo c'indirimbo nacenda bimuha ndavuga ati niba urabitekera mu bindi bizogufasha
Yes, twayaze vyinshi bigiye bitandukanye kandi bazikomesha bashoboye gufashwa hano onya mu nyigisho nyinshi twagiye turatanga hano onya surtout mu experience n'igihe mashobora kwitwara. Ndagushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye. Yego. Nanuru ndamushimire. Yego. Hamwe n'abakunzi ba African TV. Yes. Muri abantu bazima, muri abantu bahanuza kuri titre, ndagaruka kuri titre. Yego. Bahanuza. Kuko maze kubona ntimukorera amavyuzi mwebwe. Yego. Ubundi amavyuzi murayafise, abakurikira murabafise. Ni Imana. Nasanze abantu benshi bagira bijya kugira ngo abantu bugurure amavyuzi mugabo gusa reka ngende ntazi impanuro ya nyuma. Abantu bakoresha ama social media. Ni social media. Social media. Abantu ivyongereza bavyuze. Réseaux sociaux. Kenshi bavyigana je navuye ku ishuri. Mu Kirundi ni mbuga ngurukana bumenyi. Ico si Kirundi. Mbuga ngurukana bumenyi ni Kirundi. Yego. Navyo nzi. Yego. Hanyuma rero kuvuga iyo umuntu muhenze rimwe utakaza abo bafana bawe ukongera ugatakaza n'abatumire sinzi kuvyumva kuko nk'ubuje hari abantu nk'ubu atontumira ngo mu kiganiro ngo ndamwitaba twahejeje nabandike nabwira ati ku bwa titre yawe urambabarira ntuzose ko mu kiganiro cyawe ko je sinza kuri zose nje kurondera ubustari ntabwo nkeneye yawe aduha amafaranga noza kwe mugabo kugira ngo dupartage kuko ikintu nisinye nuko ikintu cyose inzira yose ishobora gufasha ingo n'imiryango yicamo mugabo abapirata vraiment barambabarira urakoze cyane Franny. Yego. Yes, merci beaucoup wese dukurikiranye kuri African TV yari Renine Manariyo genda mufollowing ku mbuga ziwe kuri YouTube ndetse na Facebook ni tubigenze gute na Renine Manariyo. Ndagushimira cyane gose, asante sana.